gufatira ibihano rero guhera kuri chef d'état major Mubaraka muganga Amerika ivuga ati tugufatiye ibihano mu by'igisirikare no kuvuga barabujije kusubira kudasubira kugura ikigwanisho kugura ikigwanisho rero ahantu nahamwe uri mu ntambara eje bo mu Rwanda bagufatisha amaboko cya kabiri no kuvuga ibihano bifatiye ku butunzi n'amafaranga wanyegeje mu makungu ayo makonti barayafata Sekede n'umugabo yaronse umuhanuzi mwiza yaratimvye kandi yatagwana ibintu byareko Muraho neza banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe kandi atosoye. Turi mu gatondo k'igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Byamenyekanye Pasiteri Isidore Mbayahaga wo mu gihugu cy'u Burundi yamaze kwitaba Imana. Ndasubiramwo, Pasiteri Isidore Mbayahaga yamaze kwitaba Imana. Amakuru yizegwe arimo kutugeraho avuye ku masoko yacu mu Bujumbura aremeza neza ko Isidore Mbayahaga yaraye yishwe. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 15 nibwo amakuru yatangiye gukwiragira irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi yemeza ko Isidore Mbayahaga yishwe. Amasoko yanjye mu gisagara cya Bujumbura ndetse amasoko yegereye Isidore Mbayahaga aravuga yuko abantu bitwaje ibirwanisho bagabye igitero kuri uyu mugabo maze bakamwica. Hari ku mugoroba w'igenekerezo rya 15 rishyira igenekerezo rya 16. Uyu mugabo Isidore Mbayahaga ni umupasitoro uzwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni umupasitoro usingiza cyane umugambwe wa Cndd-Fdd. Ni umupasitoro wirirwa asingiza General Evariste Ndayishimiye. Ni umupasitoro kandi wirirwa wifatira ku gahanga igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abarwanyi ba M23. Mbayahaga yaramenyekanye cyane dore ko yagiye atumirwa mu bikorwa bikomakomeye by'umugambwe wa Cndd-Fdd. Yaragiye atanga inyigisho zikomakomeye mu bikorane by'umugambwe wa Cndd-Fdd ndetse yigaragaje nk'umuntu ushyigikiye General Evariste Ndayishimiye n'umugambwe wiwe wa Cndd-Fdd. Inkuru mbi cyane imaze kumenyekana rero nuko uyu mugabo Isidore Mbayahaga yamaze kwicirwa mu gisagara cya Bujumbura. Kugeza muri kano kanya ndimo kubagezaho iyi nkuru ntacyo ubutegetsi bwa Gitega burabitangaza ko. Ntacyo igipolisi cy'u Burundi kiratangaza kuri aya makuru y'urupfu rwa Pasiteri Isidore Mbayahaga. Gusa igikuba cyamaze gucika mu gihugu cy'u Burundi. Irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru y'urupfu rwa Pasiteri Isidore Mbayahaga niyo irimo kuvugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko abamurashe bari mu modoka ya Probox. Imodoka ya Probox yari irimo abantu bitwaje ibigwanisho nibo batangiriye Pasiteri Isidore Mbayahaga maze baramurasa. Biravugwa yuko yapfanye n'abandi bantu babiri bari kumwe nawe mu muduga wiwe ubwo yari arimo kwerekeza iwe mu rugo. Pasiteri Isidore Mbayahaga rero yaramenyekanye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yemeza ko uyu mugabo yoba yarakoreraga inzego z'iperereza rya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo Isidore Mbayahaga hari amakuru twaronse yerekana yuko yoba yarakoreraga inzego z'iperereza ndetse ko yagiye akorana n'abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri Kongo. Nubwo kugeza ubu ntacyo ubutegetsi bwa Gitega burabitangaza ko. Bamwe baravuga ko urupfu rw'uyu mugabo rwaba rwatewe n'abagumyabanga bakomeye bo muri Cndd-Fdd.
Biravugwa yuko ubutegetsi bwa Cndd-Fdd bwaba bwikijije uyu mugabo Isidore Mbayahaga. Abanebagura Isidore Mbayahaga bavugaga yuko agerageza kwihoma ku butegetsi bwa Cndd-Fdd. Hari amakuru avuga yuko kuba Pasiteri Isidore Mbayahaga yari umututsi kandi waruza amabanga ya Cndd-Fdd nabyo ubwabyo ngo byagombaga kumwicisha. Amwe mu masoko yanjye muri Cndd-Fdd aravuga yuko abasirikare bakomeye ndetse na Generali Ndayishimiye baba rwose batanze amabwiriza yo kwica Isidore Mbayahaga, ngo yarabangamiye imigambi ya Cndd-Fdd ndetse ngo nta nubwo bizeraga ko adakorana n'abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Nubwo ngo yagaragaraga ko ashyigikiye umugambwe wa Cndd-Fdd, muri Cndd-Fdd ntabwo bigeze bamwizera. Ngo yarahoze mu mugambwe wa Iprona ndetse uyu mugabo w'umututsi ngo byakekwaga yuko yoba ari umugambanyi, ndetse Cndd-Fdd yamwikekaga ko yakorana n'abanzi b'u Burundi. Injyane z'amoko zirakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Umugambwe wa Cndd-Fdd urimo kugenda wikiza abantu bo mu bwoko bw'abatutsi batavuga rumwe n'uyu mugambwe uri ku butegetsi. Ibingibi byagaragaye no mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'abatutsi bagiye boherezwa muri Kongo kugira ngo bagwe ku rugamba, ndetse amakuru akagaragaza yuko iki gisirikare kirimo kugenda gicikamo ibice bibiri bifatiye ku nzangano ndetse n'amatati y'ubwoko mu gihugu cy'u Burundi. Niba koko ari byo Pasiteri Isidore Mbayahaga yitabye Imana, urupfu rwiwe rwaba rusiguye byinshi. Urupfu rwiwe rwagaragaza yuko gukorana na Cndd-Fdd ari nko gukorana na shitani. Urupfu rwa Pasiteri Isidore Mbayahaga rwaba ruhumuye amaso abarundi bakabona yuko gukorana na Cndd-Fdd ari nko gukorana na bihehe, byanga bikunda irakurya. Mu bihe bitandukanye rero uyu mugabo Isidore Mbayahaga yagiye atangaza amagambo akomeye yo guharabika ndetse no gutyoza igihugu cy'u Rwanda. Nimwiyumvire namwe amwe mu magambo y'uburozi, amagambo y'ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi yatangajwe n'uyu mugabo Isidore Mbayahaga. Rero murazi yuko inyuma yaho amasezerano mbese yarayasinywe, u Rwanda ahubwo rwaraye rugomoye kiriya gisirikare cyabo gikorera muri Kongo cyitwa M23 kugira ngo baje gufata na Uvira. Mu yindi mvugo kwari gusuzugura igihugu cya Amerika n'abayobozi bacyo, hakaba no gusuzugura ibyabona by'abakuru b'ibihugu bose, kwerekana yuko nubwo yasinye atazoshira mu ngiro ibyo yasinyiye, ahubwo yuko azobandanya ahungabanya umutekano, uwo akeneye ko amaso abana yaseseka canke atamu numwe afise kumubwira icyo yokora, ko icyo yiyemeje atazokibandanya cyo guhungabanya akarere. Amerika murazi yuko yagiye ibandanya yibutsa yongera igira ati nyabuna mukumbure musubire ku cyo mwasezeranye. Murazi yuko no kugira ngo basubire inyuma si itegeko ryatanzwe ngo barihe banangana ba makenga, kuko bajya banangana ba makenga barazi yuko nabatezi b'ikiraka n'abakozi gusa, sibo bateguye intambara, sibo bapatro b'intambara, sibo bafinance intambara, sibo bene gutraininga ingabo n'u Rwanda. Nico gituma Maison Blanche yahamagaye mu Rugwiro i Kigali babwira Kagame bati panariere atari uko uratangwe kurenga umurongo utukura. Urabona rero Kagame n'abaciye telefona abacyaba executa les ordres, donc barazi yuko komanda wa M23 sibajya mubona bajya n'abakozi ashobora gukora nabo kamukuru kangaje ubundi mugabo ubare rwabikoze kuva kiya gihe. Rero urabona yuko mu by'ukuri u Rwanda barutanga kwisura mbi imbere y'amakungu, aho umuntu yivuguruza mu byo yarayasinyiye. Iryo si jambo ry'abagabo bisanzwe, bavuga ngo umushinga ntaje umugabo nyamugabo yihindukiza mu buriri muga ntihindukiza mu ijambo.
ico kintu cyatumye babona yuko umenga ibirego byose u Rwanda rwahora ruvuga yuko barubeshera rwaje rubyemerera kubera amakungu yahejeje kubona tushinana ntibabesha. Murazi yuko na ambasaderi wabo aserukira u Rwanda muri New York hariya muri Nations Unies yapfuye yemeza yuko u Rwanda ariko rukoresha M23, arabyemera ku mugaragaro. Iyi ni imvugo yaremeye yuko ingabo zose zitwa za M23 ni RDF, ni igisirikare gikomandwa na Mubaraka Muganga ujya yarafatiwe ibihano hamwe rero na Komanda Supreme wabo Kagame Paul. Muri ico gihe rero nta kindi kiba gisigaye, haba hasigaye ati rero ivyo wasinyiye urabikora kandi mu kiringo ciza, utabikoze naho turongereza ibindi bihano kugira tugukureho ku nguvu. Rero burya ntawe uharira n'umuhamba, ivyo araye bibaye abandi barabibona. Nubwo twakora ibiganiro ngaha twarabikoze tuti Kagame nibwo yihagararako, nubwo abone ko umenga ntawe yumvira, umunsi umwe isi zomubararako asange arakoze ibyo atateza gukora. Muri ico gihe abikore atajambo canke igitinyo canke cyubahira bikoranye, ahubwo abikora n'ubwoba no kumaramara. Nivyo yaraye bibaye rero. Ugiye kuraba ngira musubirire mu majambo yavuze ngo yigaze kuvuga, je ndakurikirana yaravuze muri ziya Sara ahora agirishamo bijya biganiro Kagame nyine Paul Kagame, kugira ngo yiyemere nyene yereka abanyarwanda ko kwisi nzima ata muntu numwe yomuha icerekezo c'ico akora, we wari we maître w'ivyo akora. Yavuze ngo nobody can bring me down on my knees. Yavuze ijambo yavuze niranditse recorded bisigura ngo nta muntu numwe mwisi yoshobora kumfukamika jewe ngo nkoresha ivyo ntashaka gukora. No musi tugiye kubiraba arapfukama. Urazi yuko yeretse abanyarwanda nuko adatinya n'ibihano. Aravuga ngo ayo makunga dukangisha ibihano, udakoze ikinaye ndagira iki usanga isheno zayihindura n'umudiho noneho kabarebe je usanga isheno office you just foolish. Ubu rero ngo yita abasazi baramusariye ibisazi vyabo nibyo bamweretse. Bavuga bati rero ko twisa abasazi reka dusarura, ubone yuko nibisazi byacu byo gupfukamika. Hanyuma aranavuga ijambo uvuga ngo abantu baravuga ngo muzobo ngo Kagame bazomutora ngo bazomukura ati muzamvana muzanyuba, siko yavuze. Rero no munsi birashoboka yuko ari karaba ibiriko birashikira abandi bakuru b'ibihugu bitwaye nkawe, bakagomba guhotora nabo badashobora. Akavuga ati ibi bintu aho bigeze reka nemere umugayo n'umugabo biragamagiranwa, nemere nta kundi kuko ibihano bamuhaye ni ibihano bigoye. Ndabona ubwa mbere hoho bamukubisa ahantu hagoye, kuko burya inguvu zose yazishoreye mu gisirikare niho zari ziri. So kuvuga ngo n'umuntu yabaye umuntu yinjira mu misokoro no maraso y'abanyarwanda b'abanyasivile wapi, ahubwo inguvu za gisirikare yinjijemo n'igitinyiro yihaye muri ico gisoda niho cyatuma bamutinya. Abanyarwanda bose bakagenda ari bamba barempora. No muzi rero urabona yuko bagati turaze inguvu zabaho ziri gisirikare, ufatira ibihano rero guhera kuri Cndd-Fdd uravyumva, Mubaraka Muganga uravyumva, niwe bahereye sivyo. Hakaba na ntuzeye afande Nyakarundi nyakubya Nyakarundi Vensa ngaba ugaca usanga na Stanislas Gashugi na ntuze na General Rukikarusisi nibo bafashwe bafatiye ibyo bihano. Mu yindi mvugo u Rwanda ruri mu ntambara n'igihugu ca Kongo ndetse n'abagiye gufasha Kongo. Mugabo Amerika ivuga ati tugufatiye ibihano mu vy'igisirikare, ni ukuvuga barabujije kudasubira kugura ikigwanisho. Kudasubira kugura ikigwanisho rero ahantu na hamwe uri mu ntambara, ejo bo mu Rwanda bagufatisha amaboko. Niko bimeze, kuko muri bijya ibyo bihano bavuze nico bivuga, ni ukuvuga ari mu ntambara ntagira uburenganzira bwo kugura ibigwanisho, ntagira na kimwe kizomufasha.
uzusomera yatangazo Trump banditse bavuze ati n'igihugu cyohirahira kikagira ico kimufashije naco tuzogaruka tugihe ibindi bihano kandi uri kuraba ico batuma urutoki kiri hafi yacu bati mwihende turazi yuko muca mukoresha ikivyara mukavuga yuko muri inshuti n'abagenzi mwihende namwe turazi cya kabiri ni ukuvuga ibihano bifatiye ku ubutunzi ugiye kuraba gasopo bamuhaye iyo bavuze ubutunzi si ukuvuga yuko bagufatira imirima y'ibigori n'ibiraya byo mu ruhengeri na hehe ngo nibyo bafashe n'amafaranga wanyegeje mu makungu ayo makonti barayafata niyo etape yari igezweho burya amafaranga bafite muri za Panama no muri ariya paradis fiscaux Amerika yari yamaze kuyashikana kw'intoki ni ukuvuga nimba n'imitahe bafite mu masosiyete yo hanze amakonti barayasezesa